Bonjour kuri Pam Channel TV émission ni kukayi meze neza huri nanje meze neza sha ndabakumbuye kandi abakunzi banje ndabakunda cyane ndabafitiye agasho sinabemenye ko muri 2023 nzobazanira ibintu bishasha fise ubundi muntu sumushitsi guys kuko muzoguma mumubona kukayi yitwa Anaise aka SexyLove noneho reka ndamuramutse ndamubahe mumenye kubera nama ndabiyumvira ibintu byoshe ibintu bituma mumererwa neza ibintu bituma mwumva akayaga mu nda mu mubiri mukamererwa neza Anaise SexyLove no musi vendredi unyumva gute umva ndashushe mba naje kwitegura apa akarere karapara umva kari gutya direct oya share abantu bo muri iyi minsi vendredi umwe ngo sizi byabaye turanyotewe umve rero Anaise reka kuzana ibyubu aho amatelefone aragisibije mu gisagara warabyumvise iyo nkuru murayizi guys murasoma message y'umukunzi wawe umukunzi wo kukayi rero ntaca byoroshe jewe ndanize ndakuzaniye agasha ndakuzaniye oya narazisomye ne forama tubivuge tubibabwiye yego mbiriza ngo telefone ngo zirakoza agasha ngaha mu gisagara ca Bujumbura kudokora mu message y'umukunzi birateje ibara numva no bigereza ngaha numva no bigarukiriza ngaha nico gituma nahamagaye abatumire badasanzwe bakunzi boko kaye ndabatumiye abakunzi badasanzwe reka nakire umutumire wa mbere akaba n'umushinga nahe yubatse none haraza kubidondora reka nakire umutumire wa mbere akaba yitwa Plaisir ndamusabe yegere ku kayi ndabaramukije cyane Plaisir murakoze kudutera agateka gushika hano hantu yego nanje murakoze cyane kwa mwantumiye wow karibu cyane yego merci nande naciye ntumira Bella akaba ari umuselibateri karibu cyane karibu ku kayi urameze neza karibu gose mwe yitwa Plaisir undi nawe akaba yitwa Bella hanyuma Plaisir nawe ntihenze Plaisir urubatse yego ndubatse nibaza ko nobwira ko yego nka presentation yego je nitwa Muhimpundu Plaisir nkaba nubatse nkafise abana batatu wow reka nanje nakire umutumire wanje ona akaba atari ubundi akaba ari Bella akaba ari umuselibateri karibu cyane ku kayi tumureke yidondore hama tubwire okay murakoze ku mazina nitwa Aishake Christabella nkuko mwabivuze nkaba ndi umuselibateri hama mwakoze kuntumira uri mwiza ntushobora kwibaza wabonye gapamwe kukayi ni kukayi nyene urabyumva mugabo jewe rero ntararandira abantu bakunzi nababwiye kungene ama telefone agisibije mbe Plaisir kwa ntaga telefone office njya telefone ndagafise hari umuntu babaho atagenda mico nirabira no urabiki none umuntu afise uburenganzira bwo kukaraba ninde umuntu afise uburenganzira bwo karaba ni jewe nyene ubwa mbere hama iyo binakenewe uwo dufashanyije umugore wanje nimurabona mukaraba na Anaise bo yego iyo bikenewe navuze iyo bikenewe iyo bikenewe mu gihe bikenewe turakaraba na Anaise ari kintu yifuza ariko gikenewe nashobora kuyitora urabona nkuko jewe urankashije vraiment abakunzi bo kukayi nkubu ndazi ko bishwe nagatwenga ubivugiye kibiza ngaha ngurabe yiki kutagwe no kontera n'ubwo mugabo nkubu nashobora kuza kuyitora akayisoma karabaye bonje ngene aga telefone kumushinga nahe karyoshe kuraba mutonda naburya mutazi no gufotora neza kuraba mu telefone yiwanje nkuko warubimbariye ari umuntu wanze canke ntazi byumva biragoye ariko nzi ko ari madame wanje kuko dusangiye byinshi abandi nabana iyo ushaka bashaka kwirabira amafoto y'uri muhira ibintu nk'ivyo ariko wemere kwiraba ni jewe ugira kabiri n'umugore wewe mworo urumva nawe nyene kuri we uratora Anaise yego nibisanzwe uko mba ndabikoze nawe ndabikora nkuko nanje mba nabi abikora nkuko nanje mba ndabikora nibisanzwe nkuko je nka kujya nakubajije wacu muhade hahitemo nukuri nibisanzwe ambare ko ayikeneye ndayimu byakweli yego Bella uravyemeye cyane je sindabibona neza reka mbanze ndakubaze kwanza urafise umukunzi
ego okay none umukunzi wawe arafise droit yo kuraba mu telefone yawe cyane oya cyambere telefone personnel nta droit nimwe afise yo kumfatira telefone ari umukunzi wawe ntibikunda ujya yavuze ati arubatse uravyumva uwo mukunzi wawe nimba muri mu rugendo rwo kubaka urumva nta droit afise yo gutora telefone yawe oya kuberi oya kuberi ko nanje nta droit mfise yo gufata kuri telefone yiwe umva ntihandi nosanga niripuye jeje nyene gute bigeze biravana telefone urumva ni personnel siko ushobora kugenda kuyirabamo ugasanga urakomeretse mu mutima kubera iki bikomeretse ku mutima si jewe uyu munyakirire siko uri kuranyegeza nibike mu ntango siko mu ntango babimeze neza siko mwamwemerewe gufata amatelefone bisanzwe mugabo kugira urinde ubona yuko adashobora kwifata telefone yawe nuko haba hari ikintu yego umuntu rero mutawaye pakuga bera n'umuntu amaze kwitwa umukunzi umukunzi aragufata mu ntoke umukunzi aragufata ku matwi umukunzi ndabizi aramenya nimero z'ibirato wambara none igituma tokora ku telefone yawe ngo arabe canka agiri ngo yokomereka ku mutima ibyo ubika birimo bikomeretsa ku mutima natubwira ivyo ari oya ubiza kuyifata birasanzwe siko kuyifata birasanzwe mugabo abahungu n'abakobwa sico kimwe kenshi abahungu nibo banka ko ubafatira telefone je kuyifata iwanje nibisanzwe siko mugabo mu gihe jewe mbwiye ko nanje shobora gufata iwawe aho ni bon mu gihe mbwiye ko iwawe ndayiraba uko nyene ndabireke iwanje nanje ushobora muri abakunzi akubwira uramwemerera ivyo bintu yego ntibikunda gufata telefone y'umuntu niko mubibayemo no muri kumwe nta telefone nta telefone mwese ni vyiwe ushaka mbuza amayinite arambya reka ndakurongera amayinite iyo muri kumwe naho ashaka kwigira oya tugende buhoro buhoro plaisir we watubwiye yuko umugore wawe afata telefone none birakenewe ko umenya ikiri muri telefone y'umugore wawe kubimenya ico kibazo yava kingora gato yo kwishura ariko ndagerageza gikuru mbo ikintu waje kurondera mu telefone kenshi nawe akunda bivuga kurya kumbure ashobora kuba wowe wicare muri salon canke ugiye muri douche agashaka kwiha udufoto canke hari nimero akeneyemo canke hari umuntu ashaka kurondera kuri iyo telefone yawe kumbure nta mayinite mu telefone iwe yaravye yabana ntayafise akarondera karaba urumva muri ico gihe novuga yuko yagiye ajanywe n'ikintu ciza nta ngorane kuri jewe yego muguhe uzi ko atana kimwe uyagiriza nubundi rega ntaco uyagiriza rofete ko inzu yimuha ntaco uyagiriza muri wewe please ntubona yuko donc umuntu arinda kubwira ko utashobora gutora ku telefone yiwe haba ari ikintu umuntu w'umukunzi mubana mu nzu mubabyuma arinza kubwira ngo numva ko haba hari agahazi arinza yinsaba canke arinza yikwima no arinza yikwima murubatse burya je mvugira ku ruhande rwanje ndimwo ndimwo ubu ko je ndubatse rero iyo umuntu murinze mwubakana kandi n'imbere y'amategeko mubaye umwe n'imbere y'Imana nuko nyene rero sinumva ico kintu muza murasangira vyose telefone akaba ariyo mudasangira ni kubera iki mutoyisangira rero iyo umuntu atanguye kudatanga telefone urumva ya confiance batangwe kuyita abari ikintu abari katangura kuyikeka ndashaka kubonamo sinumva rero gituma mutsangira byose ntimusangire iyo telefone ari ikintu mbona kiba gikintu bakeneyemo muga none bera yavuze ngo kugira ngo barahira imbere y'amategeko ngo basangira byose urumva ngo ni telefone ntiyoburamo okay uwo musi uzorahira kuba mutayisangira eske muzoca muyisangira mu nyuma oya telefone ni telefone yanje telefone ni kwawe oya mwe muri mwamanyanga oya n'amanyanga birimo nukuri none bera ayikeneye uzoyimwima ayikeneye yavuze amayinite mubiki navuze ayikeneye hari ibintu umuntu aba akeneye inimero nk'akarorero dufate baramubifye
afise nk'umugabo wawe afise nka nyina wa ruguru par exemple aragwaye urumva hari ukuntu usanga akunda kubipa umuhungu wiwe umuhungu aca mu telefone bigarukira handi nyene muri mu nzu agenda kora agasanga nta mayinite afise aca gutira telefone wenda azi ko harimo amayinite cyangwa ukamubwira ati ndafise akwaza bafise amate ego urumva nawe tuyamungikira ko hari umuntu abavuga ati mpanda mu telefone ko direct azi ko afise umugore ico gihe ntoyimuha oya berazo camurungikira amayinite oya ncandamurungikira amayinite arakeneye amayinite none uri kumwe n'umuntu amaze kwitwa umukunzi umukunzi musangira byose hatawe ibintu byo guhishanya ivyo bintu ntibibaho nta confiance umva ari ahantu hamwe umenga wemerewe ahandi utemerewe nta confiance biye Pamela ndakubwire hari igihe ukundana n'umuntu ugasanga bakanahakomerekeje oya urazi igituma ugasanga urahakomerekeye siko hari umushobora gukundana ego byo gusanya amatelefone ndavyumva n'umukunzi wawe siko ugasanga rero muri ico gihe wirekuye ngo motife murakundana byose murabisangiye byarashitse urafasha telefone yiwe sinzi ibintu ugiyemo abakobwa turakunda kuja ama message siko kandi rero uzo usanga bita ngo Pamela canke Bella usanga ari bizina biri ape bizarre siko kacu usanga ka message ngo shushu ngwasha ngo no musi naryohewe vraiment ukubona waje ngo tukagumana umwanya wose twabana ivyo bintu biri normal wewe kuri wewe urumva niyo mpamvu tufata telefone gwanje ngume kuri jewe ndeke kwibabariza umutima okay reka kwezi hatubwire iyo message uyisanzemwo wewe mu telefone y'umukunzi wawe y'umugore wego ugasangamo message yanditsemwo ngo sheri ngo wakoze uno munsi kubo twasangiye wocu byifatamwo gute ngenda byifatamwo nk'umuntu w'umugabo twubakanye kandi amufitiye confiance muri ico gihe kandi ndiko nukuri nta kubesha kuko jewe maze imyaka 5 ndiko nje mu wa 6 nubatse kuko mu rugo ntihabura utuntu ducamwo kuko ntabyo naza kubesha ngaha urumva nta experience ndende ndagira ariko ndazi bike ndamaze kubibamo muri ico gihe le fait yuko yarinze anyemerera kwirabamo nuko ataco yiyotsa ico gihe ico nico manza gufata mu bwa mbere akamba ati ariko ayimpaye ntaco yiyotsa hari umuntu aguhana ikintu ukabona ko ayiguhanya amakenga canke ayiguhatangura wagenda kuraba rero ugasangamo iyo message ukabona umuntu wariwe abantu burya ntibafata ukuntu kumwe hari abantu tagira badafata ukuntu ibintu kumwe badatahura ukuntu kumwe ariko kubera au départ nabonye ingene yayimpaye atayimpanya amakenga caye twaradutizanye nkabona iyo message cambanza nkinima nkakawuka nkamuhamagara nkamubaza ibi mbona ni biki yowe buracari muzima plaisir nivana na kamere wala kuko hariyo message yo twebwe abagore kungene mwerega mwe mufise umutima uri ubwitonzi n'abagabo turapfuha iyo babonye habaye ikintu ariko ikitima kigumye sico kimwe yo wewe usanga ndakora nti abantu baratandukanye ndakibonye ico kintu amanza kumubaza uri umuntu iliye ihari entre we nawe ni yahe hakumbure hari naho usanga ibyo wari kuriyumvira ugasanga biragutunguye ugatusanga peut-être ni nk'umukuze we bacokoze nuko kuko umuntu ashobora abakuze utarinze utabamenya ategeza bakureza akaba ibyo ntibibaho none urashobora n'umuntu musangiye amadiri ukamwita ngo shushu ngo sheri ngo urabizi yo gaporomoka ngo mwiza iryo mwiza rero niragisibije ndahitungo ngo mwiza wande ivyo rero birashika ivyo sindabihakanye birashika birabaho kandi so uba biranashika biranabaho ariko si kuri bose ariko bica yivana ingene uwo mubakanye nawe ku ruhande rundi ingene avyifatamwo canke iki kandi burya mukireshanya imbere canke uko mugenda murabana umuntu wese aramenya comportement wundi ingene umwe ameze undi akamenya ico yanka n'ico akunda muri ico gihe nimba mwaraganiriye umugabo akakubwira ati nukuri suis désolé ibintu byo kuza by'abadozora ufinata abantu ho barashushu ntavyo nkunda bimubahiriza uko nyene aho ni mu gihe wabimuteguje mwabitegujanye
rero ugiye kuraba message warayimubuje ugasanga birimo muri ico gihe biba biteye amakenga uko n'ukuri kweri biba biteye amakenga mu gihe mugabo mwabiganiriye mwabivuganye none hari abantu babana bataganira batavuga ico umuntu yanka nicako aho pezi ahajya urabizi mukiri mu rukundo rushushe abaragashuhira ibintu byo ni kenshi zorabe ntimwibuka no kuvugana byose usanga hari byo mwasimbye kandi bigenda biragaruka mu nyuma muri buzima mugabo kubera muba mushushe amaresitora ebiki hajya kenshi uzoraba ibintu muvugana biri sérieux hajya mutanguye kuja mu by'urubanza niho mwibuka akantu kamwe kuko hajya niho uzobona umutipe n'umukobwa baca batangura kuba bonyene nibo baca batangura kuba bonyene bya bindi byo kwigirisha donc ubu turagiye mu by'urugo ntandi muba muri mu bintu sérieux donc Pamela no kuvuga yuko babivuga ku munota wanyuma babibwirana ku munota wanyuma urumva ni communication ibikwiye kuba au début c'est Gabera est-ce que iyo communication muri ko murayigira donc mutangura kuyigira au début ukamubwira ati ico nanka niki ico nkunda niki apana ko usangamo message ya chérie hanyuma ngo utigeze umubwira ngo jewe ndanka ko abandi mugana kandi niyo muba muri kumwe mu bantu uraraba ngene yikomporta urumva est-ce que wewe bera aho muvuga ati no ni categorique ni no iyo telefone ntazoyitora ako ka message we ni wakabona ukavuga ati sheri utigeze ubimubuza cyangwa mutigeze murabivugana umubwira ati asha je ndanka uri umusheri wiwanje uri umwiza wiwanje uri umukunzi wiwanje sinshaka ko abandi bantu bakwita sheri uburofa sindabushaka nimba ari mama nimba ari uwo muvukana za bubu uramaze kuzibona muri meza ngo bu ngo my love ibi nibiki iyo love yigumiza hariya si iwawe ni umurove wanje rero ivyo utigeze ubimubwira bica bigenda gute niko numvise Bera yavuze ati hari igihe ushobora kuba warakomeretse ngira n'aba ex ntumbazi hamukabona je niko namwumvise Bera yavuze je warakomeretse ikibondo apana bisanzwe Bera arababayeyo mumbore twega sinarinzi gituma sishobora kuva telefone mu isagi kuva kare Anaise aguma ari muri no bica abantu bamugana ati umuntu atinya ishamba ati nico rumva wewe barakubabaje abakunzi bawe précédent barakubabaje rero mugabo urumva byaciye bija kuri uwo mushasha Bera mwage mufa ko ibintu telefone canke n'ibintu oya twarabivuganye siko ubu twarabivuganye ndamubwiye ati umbabarire vraiment nta telefone yawe nzofata ni nko nanje utazofata gwanje numva umengo vyiza wo muhamagara ati kwe kudashaka ko nkora ku telefone ugiye kuvyumviriza Bera ugiye kumwumviriza pese umwanya maze kuvugana urumva yuko ahantu hanini yakomerekeye ahantu ku matelefone uje yagiye asanga ku message kandi rero ku mazina atandukanye ugasanga nk'umukobwa yitwa Darcy ngo azomva ngo yitwa ngo Minani winde waraba muri Minani ugasanga mve none mugabo bisubiremo tubigawe wewe baba bari ku ruhande rwo mukundana mukundana bayifashe nta na kimwe vraiment none mugabo wacu byifatamo gute plaisir yatubwiye yuko acamuhamagara bakavugana ariko wewe izo message uzibronse uzibonye wacibagira ingene twe abagore n'abakobwa tumeze dufise umutima woroshe ico kintu kimaze kukibona wewe ugasanga ngo shungo waraye neza ngo wafu aho nyene ucukura ndira kubera none insiga ko zikoranye ko iyo telefone niwe yabaye kwihere canke wayitora atazi ndayitareka niko tumeze urumva ndakubaza nko kumeza ngaha anye ucuterura ugatora urazi ngene vyatanguye kwigirisha urabitswa ariko tumeze niko tumeze siko iri kumashigasha ihangane ndumva biriko biratagata birashushe yo Bella oui none ndakwibarize sha nk'ubu usanze telefone y'umukunzi wawe ku meza par curiosité ntufata ati reka ndabe birimwo hanyuma wuguruye ukaca usanga handitsemo ngo sheri ngo waraye neza
ahosha ntuba wabimubwiye ntimuba mwigeze mubivugana bya my love umva uciye duga mu message ugasanga harimo bu wirigwe neza wariye umva bya bindi wowe umukorera ugasanga hari wundi muntu abimwandikira mukama oca wifata gute wo bigira gute ari mu gihe tutabivuganye ni mu gihe mudigeze muvugana ikintu na kimwe niwigeze umubwira ati jewe sinkunda ko abandi bantu bakwita my love kuko uri umukunzi wiwanje jewe uri umukunzi wabo abandi bakwita izina ryawe hama jewe niteje nyene mfise droit kukwita gutyo rero muri ico gihe usanze umva hari wundi muntu asha harasha abana bizanze icambere coco ukungene turemwe twebwe nukubuda aho nyene aho utuvyimba kandi no kuri nkakakama urumva naho mbaza ati bite numva umenga yo no gusimbirako icya kabiri je numva umenga nukurira nta kindi ishavu nyene ko nturi bumukubite urumva mico gihe nyene haraba ikintu mugabo urumva yuko uba witurikije wowe nyene ni nk'ibombe kwanza ukabanza ukarira kwanza ukabanza ca kibombe kiri muri wowe cyagufasha kumva ko kimanutse gato kugira bibashe ko uvuga hanyuma uhejeje kubomoka rero umva warize indobo yose yuzuye umva wanamenye wazanye yindi bica bigenda gute uca umwataka gute muri ico gihe kwanza ndakubaza ati my love bite kuko nta bintu byinshi ntushobora kumbesha nabonye ama discussion iki muri babandi baca bafata screenshot zayo message kaca wanza kabika kwanza kugira ngo ntaze kumwihinduka kubera hari abaca umva utanguye kubaza my love acavuga izo wazibonye akaca mu telefone akaca futa umva ucubanza gufata cha muhimu ico nico cyambere ufise buri yo mu mutwe ubanza kugira screenshot kwanza kugira ngo ntaza kubwira ati ngo umvura kurambisha numva igene dukora ga president kugira uvuge ibintu uri si navyo ufise n'ama preuve urumva nejo bundi ntaza kuvuga ati ngo nini na nini urumva muri ico gihe urumva nta hafisa ca avuga ngo ibi nibi ngo sivyo mugamaze kwisigura muragumana amaze kwisigura canke yisiguye nabi uramuheba yisiguye nabi urumva nyene bivaye y'ama message wafashe urafise droit niko dutuma murebana oya reka bera ariko aravuga yarakomeretse vraiment afise nibyo kuravuga nibyo gawe ntozi nibyo akubayeko ngaho kumurira inyarutsa kerebuka urumva telefone yo muntu siko nukumenya yuko premièrement telefone ni personnel siko hari gihe cyane cyane bikunda gushika ku bahungu siko abakobwa ngaha mu gisagara baragisibije beza apana baruzuye beza siko katusanga Snapchat rero baba message zicaze kugumamwo nico kibabaje ama contact ngayo barayahanye siko wewe uragiye ngaho batanguye gushuha telefone bwa mbere yayiguha bisanzwe siko ariko barayikunyegeza wewe wayitoye bwa mbere atakodirimo mugabo ubu ni ibintu byo gufurunga tawo kugira ibiki ibintu nibiki usoma ibi bintu nibiki ndi mubiki na telefone mu kwitaba agenda kwitabira hanze ngo ni akazi gashaho ko bwa mbere wakitabira turi kumwe ako kandi kazi ni president ku telefone yako urumva muri ico gihe ucutangura kuvuga ati ifoko ndaba ibirimo naho rero usanga bayifashe ukacusanga uriripuye mu bisanzwe telefone y'umuhungu ni nka grenade je sinema no ni bose uyu muzi nk'abana abahungu bose canke grenade ariko si bose ngo ziraposukasha ni bose amamwe ko mubesha naho ivyo bintu peut-être usanga batabikora cyangwa batabijana byo bibaho ni ibintu mfitiye ubuhanga reka kujeneraliza ariko oya si umva ndashaka kuvuga ati abo nabo yahuye nabo abo yahuye nabo mugabo mugurumva uhuye mugabo uhuye n'ibibazo nk'ivyo ukiri inkumi ugahura n'abagabo umwe babiri batatu none bice bigenda gute
wowe wumva iyo telefone wumva wabandanya uyipartaja n'umukunzi wawe wumva hamucironka wa wundi uti uyu niwe tugire twubakane umva vraiment umva bera decision yafashe atariyo ati reka ndayireke yigumire hariya hanyuma ibindi tuzaturabirabira hirya kure kumengo hari akantu yagira avuga reka jewe kuyiwanje sinovuga ko je shora kuyimwima je naco niyagiritsa ndayimuha mugabo rero le fait ko tora yiwanje nguma ngwana n'amajwi nanje ntori yiwiwe niripure urumva naho ikibazo kikira ndakubaza urumva naho mu rukundo nivyo urumva hakora kugira ni confiance ni confiance nico kintu gikomeye rero muri ico gihe nimba uzoba wibakiye kugutinya gutora telefone y'umukunzi ntumva ko uzohava usanga uguma wikeka ko nawe ari muri vya bindi vya babandi mugera guhebana urumva usange navyo biragutuntuje umutima utayikozeko sinzi ko ibintu bitahure oya je ni ibintu je gusa nshaze kuvuga yuko iyo umuntu mubana mwabivuganye au départ bivangere urugendo mwatangwe rwanyu mwagiye murabivugana mubanye je nibaza yuko mubana mufitanye confiance urumva ata muntu novuga yike kundi canke iki muhanye ku rukundo ko nta muntu aza gufata decision yo kubana n'umuntu kugira aza mu babaze amugirire nabi urumva normal mu rukundo rumeze nuko tegeza kubana n'umuntu ufitanye confiance rero muri ico gihe sinzi ko yako jewe je numva umengo nta ngorane mu gihe abakene telefone yawe bikenewe nibaza ko yogira yoshobora kuyikoresha ayi wanje no yimuha naho yoba ari yiwiwe oya urazi gituma kuba mukundana kuba mugize projet yo kugira mariage monsieur madame iki mufitaniye confiance siko ariko ntihabura akantu ako kantu bwa bundi nyene bwa bundi urumva tugaruka kuri bya bikomere uba waragize kera mbere avuga ati jewe kubikomere naronse oya nta muti n'umwe barashonye harashonoroka ibyo kunda kugira asubiye mu ibyo bintu numva umengo kira ni amahoro ibintu birame mugabo naho nyene uba wishize muri kabaza urumva ni kabaza ryo kubakira kubikomere naho nyene n'ikindi kintu oya wofuma usaba imana izoguha umuntu urumva atameze nkaho mwahuye urumva kandi ukaguma ubigendereza none ugumanye ico gikomere igihe cose gushika ubuzima bwawe numva yuko nawe utazofata telefone uzoguma wibaza ko yoba bikora oya hasuko urumva nubu urumva ndamufitiye confiance vraiment none mufitiye confiance utatora telefone sishobora gufata telefone niyo ma principe nihaye jewe wewe kuva aho mbonera ayo makuba kuko sishobora kumva ntihabura ibigeragezo ega shetani ntaza ngo ndi shetani agendera mu bantu agendera mu bantu hashobora kuba abagenzi be biganye bakamwandikira shushu sava umbe uri he uri muri ville umpe lift cyangwa iki ako konye nako kakamvye umutima ti gutu ushobora kugendera hana muri lift wowe ukora he muri otrako ugenda mu biki prefera rero telefone yewe ni yiwe iwanje ariko nenda yimuha mugabo jewe wa mutima wo kuvuga ati nkore kuri telefone yiwe noneho ho base urapima uvuga uti reka ndayimusaba ndaye ko ayinyima canke urabe reaction yiwe yimusavye ega nubonera umuntu ndamugaruke ko plaisir naho yagoma bijya batubwiye nibyo horugira byukuri jewe bon je sindi mvuga ibintu ngo nuko ari emission ndimo canke iki mwantume nk'umu invite je nivyo mbayemo nivyo mbayemo je madame wanje yakeneye hano woko kai ndavyibaze ko cyane gose yubahwe ndamuramukije hayi rero je nivyo mbayemo no kuri nta mbona nivyo ndiko ndavuga ko ndabibayemo atacu bintwaye je madame telefone ayikeneye ndayimuha kuko nk'akarorero twaramaze ukwezi telefone abana bayimenye umva abagore bamwe bwarazi ko mushaka telefone zigezweho za WhatsApp ati ujya buhinda atabukeneye kandi ko ataca bafisa akora yigumira muhira andindira ko nta iyo ntashaka avuga ati ndakeneye kuvugisha abantu banje ko ata telefone ntakira umva mwari mufise WhatsApp ubwa mbere afise guhiba ariko abana barayimena arindiriye yararinde ko ndamugurira yindi muri ico gihe rero ata telefone abafise arafise n'abantu bakomeye canke yabashaka kuramutsa bakanza kuri WhatsApp yawe kuri WhatsApp yanje no kuri kwimana bakavugana noma
je naco bintwaye nawe naco bimutwaye akeneye umuntu mwe muri amahimwe rero ku bwanje naho ndavuga nti igihe bishitse hari igihe biba bikenewe nk'ico gihe ata telefone yari afise kandi yari afise abo ategerezwa kurondera muri uwo mwata barayironka ndamuha iwanje akayikoresha ari naho ndabimusigira nkigira urumva nkagaruka inyuma y'isa c'amasaha abiri kubera jewe ndamufitiye confiance nibyo nashatse kuvuga donc muri ico gihe mwarasangira WhatsApp yego yakoresha iwawe urumva mugakora umva imwe nta kibazo beri iyo nkuru wayumvise Nayumva. wayumvise wowe na wa mukunzi wawe muzosangira WhatsApp No. muzosangira WhatsApp Oya ntibikunda. wazogira Ntigikunda. c'est un plaisir madame wabwiye yitwa gute yitwa Dorian c'est un plaisir yo bakunda c'est un plaisir de te connaître toi Dorian mina make tubandanye ngaho bera nabandanye Gusangira WhatsApp. yego hewe bigenda gute mwosangira WhatsApp Je sitavyumva. Sitavyumva ni ibintu bitabaho. Yego. Oya, kumviriza ndababwira ikintu kimwe. Siko. Kuko nyene wavuze ko mukundana mu mufitaniye confiance, siko. Kugira ngo couple basi ibandanye ari yayindi kwa kundi mwatanguranye. Mube amahoro muri couple yanyu atangorane atanduru. Telefone y'umugabo irekera umugabo. Yego. mbona bera doca afata akazi Nukuri nofuma ngura akajya agahinda. wandike message Isanzwe. Hako ngenda kwituritsa jeje nyene. Ndafise umugenzi yanshinga intarambwiye ati bera jewe umutipa wanje yambwiye ati atari je ndagutanguye. Uzozuranyandikira kuri WhatsApp. Ivyo bisigura? Ivyo bisigura iki? oyo namuhera Numva ko ivyo bindi byashitse muhira WhatsApp madama acenjira muri WhatsApp. Raje nta kubaza. Aha nyine bari bifise. Ikintu gikomeye ni confiance ugirana confiance Aha. mu mwanya atakimba ndafata uko yavyumva akintu nguma mbanda ndamugira confiance ariko mu gihe hazobaho ikintu kisispe mfashe muri ico gihe umva ko ingwana ibitango ariko mu mwanya bitaraba kuri jewe nta kibazo vraiment nawe kuri iwe ntaco bimutwaye yego ni nkuko nawe igihe yarayifise ndayikeneye nk'ivyo nako ndavuga vyamenye tusanga atayifise wasanga uri kurayikoresha ga telefona karondera umuntu c'est normal byose bivana nivyo nyine nakwaye bigaruka hahandi atakwiziganya mufise noneho ugiye kwima umuntu ikintu yaragikeneye naho nyene ni point d'interrogation arakwimvira ko nikabaza arakwimvira ko vyinshi kandi ujya nawe bayitanze ataco yagira ntaco yiyagiriza muri uwo mwanya kuko iyo bari ikintu yiyagiriza ntayo wotanze sinzi ko taho Hari n'umuntu agusaba ashobora gusaba telefone kugira ngo arabe si uyimuha cyangwa uyimwiye gusa kugira arabe nyene ingene bimeze uyimwimya cyatangura kuvuga ati aha rero ntegereza kuraba ibirimo indani gituma yayinyimye bakunzi bo kukayi mwumva ko ikigago ntitwogiheza vraiment barabivuze umuseribateri yabivuze ububatse yabivuze mugabo kugira ntitubateze abantu baza kuvuga ati ngo yo plaisir wewe nibiki plaisir havuga akajambo kanyuma abwiye abakunzi bo kukayi ntibahagire ngo bamwumve nabi abwiye turi kurigira ngaho ntuze patiri mukuru wa ntuze bayiguhaye ryari we hama na bera agira icashikirije jewe ndavyumvise kugudukomere yagize ngo arafise icashikiriza reka rero aduha akajambo kanyuma ego nakoze cyane ko mijambo ubwa mbere cyo novuga ko ikiganiro mbona kiko kirahera novuga d'abord ko uko tuzi urukundo iyo umuntu mukundanye nuko mumufashe novuga inzira imwe kandi iyo nzira niyo gukundana hari byo bavuga gushika gupfa rero uyu muntu kandi hari ikintu basigura ati mu bumwe iyo mubaye umwe muri ico gifo ko musangira vyose ariko rero abantu ntibanyumve ndiko ndavuga uko kimwe gusa ibintu byerekeye gusangira amatelefone naho nyene uko biraba kuko nimba ndiko ndavuga uko nuko je ndiko ndabikora bigakunda n'abandi hari nk'abameze nkanje atangurane bateye bimpaye amahoro hari abandi nabo atamahoro babironkamo canke bafise igituma babikora muri ico gihe
byose biva mu kuyaga nkuko twage turabisigura hari ubona ati no tsitazwa no kubona ivyo umufasha wanje canke umugenzi wanje biba birimwo ico gihe ndumva ubimusiguriye mwese mukavyumva kumwe byose biravana muvyumva kumwe nta kibazo ariko ugiye kwima ikintu umuntu ashaka gutesta canke yagikeneye ukakimwima naho nyene hazi kibazo azoguma yiyumvira ko hari ikintu muhishije canke hari ikintu ukora giteye amakenga rero nkaba ndabashimiye ko namwa ntumiye muri kino kiganiro mwagize neza twabanye neza hanyuma bariko baradukurikirana kuri no chaîne ni nkuvyumve nabi kumbure abashaka kuba bifashe nabi canke iki ico cyatse kuvuga nabiza ari kino gisagara n'ubugesera nkuko mwemeje kubivuga ati nirigire Fatiri niba yifate nabi nuko umuntu wese uruhande bimworoherejemo ntaco bitwaye cyane ko ndabivuga kwera mbona ataco bintwara gushika no munsi murakoze Bera uranyuzwe uvuye ngaho uvuduti kuri vrema ku rukundo ndamufitiye ku rukundo ndamufitiye ngira ngo ngiye kwiga kumugira confiance iyo telefone numve ko ndamahoro ndayitoye canke ubwo muri tujuru ntayo nzokorako bon jewe icambere ndamufitiye confiance kandi cyane mugabo ivya telefone ni kurya nyene biguma niyiwe ni gwiwe gwanje ni gwanje kugira nidutezanye ibibazo kugira tugumane gwa rukundo nyene ntidutangure gushwana ngo yene tazoyufise ariho kayishika ugasanga urakena tayufise ntayo uzomwaka kugira ugire oya docubahuka ata dufate mu gihe ata uburyo ufise bwo hagati we mwanya ukeneye ari urgence ari umugabo iruhande yawe nta kibazo udocugihe bico kintu ari kintu cagitegerezwa kugira uganye ubuzima canke gitunga umuryango cari kintu uzoba azi aho mba zosanga muhira arico wagira utegerezwa arico nkene nzosanga umuntu aho hantu antuka nta telefone yawe nzofa nta telefone nzofata bera yishakira amahoro yashaka amahoro nta telefone publique nta nakiba yashaka amahoro fasha nishakira ubumwe nishakira amahoro nishakira iterambere demokarasi mu mitima ashaka demokarasi mu mutima wiwe yishakira amahoro n'ubumwe nabi bera aravyanse yavyanse izoguma ari bakunze ko kukaye muravyumva bera iguma ari no telefone izoguma ari umusheri wiwe aho bashonye hagashonoroka nagushona kandi urumva abo bikundiye ni sawa abo bidakundiye akabafashe iyo decision nta kibazo akaba tabiteje bakunzi bo kukaye okay mu gusozera plaisir arahejeje kuvuga akajambo kiwe kanyuma Bella wotubwira akajambo kanyuma wodutekerera no munsi bon cyambere mwakoze kunyizera mukantumira mu kiganiro hama ico numva no batekerera vraiment jewe ikijanye na telefone no hanura abandi bose bariko barankurikirana bose canke iki kugira muri couple yanyu mwumve mufise amahoro telefone yo mugabo pembeni ntimukoreko ntimugire iki kubera bisa nabivuze nk'ubwa mbere bisa nka grenade ho kwituritsa siko kugira mwirinde imishwanirano muri mu makupe yanyu ko hajya mutanguye gushwana mu fintu vya telefone ni ngorane gusa vyama bihera nabi bon nta kindi numva no babwira mu gifaransa bakavyita ngo kiri clair mu kirundi bakavuga ngo kiri karara bakunzi bo kukakira tomoye kandi kirapanze aha bavyivugiye nta bindi tworenza ko abanezerewe na kino kiganiro rero nibaze ko muza gusiga commentaire bibazo mu bibaze biteze kubishura sivyo none biteze kuyishura hanyuma ntimubumve nabi bavuze yuko bari ni by'iwabo biri personnel ko babibona hanyuma rero reka nshimire monsieur plaisir yaduteye agateka gashika kukayi umushinga nahe vraiment muze
umviriza abanyagisagara n'abandi bose muze mufise ico muvuga muze mushike ngari bisanzwe oya ngo sinoja ku marezo sosio ya kamera ibi tugeze ahandi hantu murabona vraiment plaisir ngene yarameze vraiment n'umushinga nawe w'ijonja n'ijambo mugabo kamera yaje kuvuga uko avyiyumvira no mubona hari cabaye vraiment kamera kandi muraza kuryoherwa nawe uhari wiyugurure mureke kuza muratinya yuko tubazana ngaha n'abandi erega bararyohera kandi mwabubona mwibarabara ni mwabubona he mwikatse muzomuramutse timushinga nahe wubahe kuri kajya kaje mu watubwiye ndamushimire plaisir wakoze cyane nani ndashimire cyane mwakoze yego Bega wakoze cyane kutwitaba twizere ko n'indi sujet tuzozana kukayishushe sije gapambe namwe mwakoze cyane muzoza rero nuko sakanya wamuteguje kare muhazogaruka nta yo 14 février urabizi ko naguteje abamarika azogira seminaire utazora kukayi takuwa shu Harya niho tugareje ikiganiro mugire like mugire share mugire mwandike commentaire ico mwumva cyose waneze na kino kiganiro gipartage n'abandi nibaze yuko muri kumwe natwe tubakunda akaba ariho dusoze ikiganiro na vendredi nk'aya masaha nyene peace and love